mu byo bakoresha mu gucukura ubutare barakoresha ingure. Izo nkwi bazikoresha mu gucanira amabuye kugira bayamene byoroshe. Ubu rero hageze aho batema igitara ca komine ataruhusha babisabye. Igitara ca komine rero kirahabitwa muri zone ya Ntamba kirarenze. Ikigira kabiri ikibazo gifise kiganye n'ivyo nyene nuko kubera yuko abo muri paye bava kw'isite bakimukira kuyindi ataruhusha basabye, nuko n'abandi bafite ubutare bari muri iyo komine bava kuri uwo musozi bakimukira kuwundi bo bategekeza n'uruhusha ko ngaho baca batubwira ko ntushobora gusanga umuntu ariko abimba ubutare umubwire ngo ujejwe service de carrière para bidirangage we watahura yuko za concerne une carrière à ciel ouvert. Bancha kubwira kuri pour l'extraction des matériaux de construction ibyaca kubari. Rero ikibazo mbona muri service de carrière bararondera abakozi baba A2 en géologie. None umuntu yoba yarakizemwe aba bakozi Peki gisata abanyeshuri ba mbere twabasohoyera nepasi pamene do diplome izirasoho agachasa avuga yuko hakenewe inexperience do combien d'années bano bakozi muzobaro. Avez-vous l'impression d'explorer le monde? Oli Travel and Job Connect Agency facilite et sécurise votre voyage. Agence de confiance basée à Bujumbura, avec des branches à Gitega et Rumong, nous sommes spécialisés dans la vente de billets d'avion vers toutes les destinations, l'assistance complète pour l'obtention de visa de visite, et spécialement pour Dubaï, le permis de travail et le visa de travail. Votre projet commence ici. Confiez-nous vos ambitions, nous nous occupons du reste. Oli Travel and Job Connect Agency, pour un monde sans frontières. Contact pour information ou affaires. Téléphone plus 257 67 88 0 251 plus 257 64 37 32 56 ou bien sur notre adresse email olitravelAgency8@gmail.com ou nous visiter à l'adresse avenue de l'Université, Hôtel de Ville, numéro 12, Bujumbura. Mwikomine ya Bubanza ariko haracukuka ubutare ahantu hatari habi kandi ni byiza cyane, ariko ikibazo dufise ni uko ubwa mbere bagitangura gucukura ubwo butare barashitse mwikomine turavugana turabona naho bagiye gucukura aho hari aho bita Gahongore. Ubu payeje igeze ku masite hafi 6 imisozi 6 nyene, ariko bazi bwa mbere bari bafise impapuro zibaranga zo ku musozi umwe. Ubu rero ikibazo gihari mu byo bakoresha mu gucukura ubutare barakoresha ingure. Izo nkwi bazikoresha mu gucanira amabuye kugira bayamene byoroshe. Ubu rero hageze aho batema igitara ca komine ataruhusha babisabye. Igitara ca komine rero kirahabitwa muri zone ya Ntamba kirarenze. Ikigira kabiri ikibazo gifise kiganye n'ivyo nyene nuko kubera yuko abo muri paye bava kw'isite bakimukira kuyindi ataruhusha basabye, nuko n'abandi bafite ubutare bari muri iyo komine bava kuri uwo musozi bakimukira kuwundi bo bategekeza n'uruhusha ko ngaho baca batubwira ko batumwe na payeje bariko barakoresha imitahe ya payeje. Nasaba rero abo baserukiye ubushikiranganji baduha umuco tumenye ko mu byo payeje ari gukora harimo no gucikira komine aho no gukira ku misozi itandukanye murakoze. Ikibazo ca mbere nagomba maze ikijanye n'iyi operation y'iyi service si uko noba ndabitahura cyane jesi sindatahura igituma iyi service yitwa service de carrière, kubera ko mu bijanye n'iby'ubutare n'agataka, mais quand on ouvre une carrière, on peut ouvrir une carrière pour l'exploitation des minerais qui est les minerais sont sous terre. Alors quand on a parlé de service de carrière, ugiye kuri tere y'abantu bariko bari mu butare
bakubwira ati wowe ugiye mu kariyeri. Oh, Remy, ntushobora gusanga umuntu ariko arimba ubutabe umubwire ngo ujejwe serivisi de carrière para bidirangage we watahura yuko za concerne une carrière à ciel ouvert. Bancha kubwira kuri pour l'extraction des matériaux de construction. Ibyacha kubari. Jewe nahora n'umwigisha mu gisata cy'ubutare n'agataka geologie mine carrière. Rero ikibazo mbona muri service de carrière bararondera abakozi baba A2 en géologie. None umuntu yoba yarakize mwaba bakozi biki gisata abanyeshuri ba mbere twabasohoyera nepasi pamene do diplome izirasoho agachasa avuga yuko hakenewe une experience do combien d'années bano bakozi muzobaro ikindi kibazo kubera ico nahereye ko nyene dans la commune iricyubahiro yavuze neza yuko turi dufise umurima weze ubutare. Muri iyi minsi abantu benshi bari à la recherche des mineurs. Hariho abagira extraction, hariho n'abariko baragira amaetude. Abo bose je ndibaza none mw'ikomine abo bantu ko bahaca barengana kuko ubujejwe amakariyeri sero de l'information niko bazi. None aba bantu bavugana nande kugira koko uyu muntu ajejwe amakariyeri yoba afise ico ora ajuwe aba bantu kubera ko muri raporo barabisaba gupresiza ubutare aba bantu pitore site d'exploitation minière bakabisaba gupresiza type de minerai, les quantités n'ibindi. None ibi bintu uzobipresiza gute kandi meme pendant l'ouverture d'un site ntiwabaye consulté ntiwigeze umenya niyo site ahi uzavuga ngo site iri hariya bariko barimira nkaca nongera nkavuga ati ko les mines de carrière sont régulées par l'OBM. Quelle est la relation qui est mise de carrière itegerezwa ko mfise 3 conseillers n'aba ba AD navuze ntabona neza konboboneka none abo bakonseye bazoboneka ryari mbega aho byoba bikunda ko aramanivo bariko barasaba atoboneka nzoca bigenda gute? Baratubwiye neza yuko ari abakozi bazova muri ministeri bakaza gukora muri ibintu bya mu makomine. None bano bakozi ko numvise nyakubawa ajejwe sinzi ko ari permanent muri ministeri ya energie mine carrière na industrie tourisme yakoze neza yuko nabo nyene imanka personnel kandi mutubwira yuko hazobaho badekubama bakaza kuzuza aho hantu. Eske nta yindi alternative yuko n'ubundi aho hava abo bandi bozana kugira ngo buzuze amaserivisi hama ibikorwa bikorwe les services ziri au complet na yarya matubwiye yuko intango ari yakare ati mbega dushobora hehe ko natwe ya experience nous aurions aimé kuronka abari beaucoup plus performants kandi iri murarondera iyo kwinde ugenda neza uhera kwanza kurondera kiza gusubira mais si tu n'as pas ce que tu veux tu aimes ce que tu as n'est-ce pas? Urumva à fin de compte iyo twasanga ces progrès zitaboneka avec l'expérience nous allons demander à ce que on puisse changer la forme kugira ngo inoze ya iyo poste ibe ukipe. Mais entre temps nous avons l'objectif twifuza les meilleurs. Ahubwo iki kigera manque di personnel kuzana abantu byihuta dans les services on doit le faire de façon aussi systématique kugira ngo ntuzosange n'ubundi twakoze ryakoze ryo kujya kurokita des gens alors qu'il y a d'autres qui attendent. Donc nous tuza kugira compte on doit faire ça. Ici dans le secteur de la mine carrière, donc parfois à la
ariko n'akagiye abanyagihugu bose na cyane cyane kuri leta atari ku bantu mbere ku cyabajije cya decentralisation y'ibintu muri nature baradusabye liste y'ama-administration personnalisée publique c'est pas décentralisée kajidezo irimo baratwateza kuraba ya découpage administratif ihari akaba ariyo bakurikiza mu kugira affectation y'abakozi kugira habe harmonie muri mise en œuvre des activités kuko ibikorwa ntibigenda neza icyo nibaza ko bisaba akanya gatoya ariko birategekanijwe igikurikira abagije cya institut de service hari ibibazo twakunda kubaza nyakubahwa umushikiranganji wa mbere turiko turasubira muri aya mategeko akunda kutwishyura ati turiko turubaka ico tuzosanga kitameze neza tuzorangere turagenda neza ubweko tugakora amahagezi y'inyanyurwa tuze kugusora nk'icyo rero nacanditse namvise ko hariho indome nkeyi zabuze kugira bigende neza ariko wagira ngo source niye cyangwa nyine kariyo rwanda byanditse ico nacanditse ariko nibaza ko bamusitade bashobora kuba bararaba act biratuzovugana nitwagira amadesante act itanga ububasha bw'uko umuntu ashobora kuba araronka pouvoir juridique yo gukora no mu zindi secteur minier kuko birajyana surtout ko atari service ihari ico tuzoza turashimikanye na cyane cyane na kwibwiye naho ko rero gatwibwira tuzovugana na musitade ko nyanduro birabiro bandanije ntihagera gusubira mu itegeko ishyiraho amaserivisi ku bintu tuzoza tucinyanyuremo yaje kandi cya cartographie ou carte minière ko komine n'ikeneye ibikoresho kugira irabire bikwimire ubutare nk'uko mubizi n'igiciro bariko baravuga ubutare si ubwa komine ubutare si ubw'urya muntu afise gatongo ahamaze kuboneka ubutare ikiba propriété nationale ico baba gisubiyemo kigaragiteba ko kubera umwanya w'amavuba muto ariko umushikiranganji hariho division generale ijejwe remine hariko haraba komande y'ibikoresho kugira bashobore gupima neza aho ubutare buri n'uko bungana n'ubwoko bw'ubutare buhari rero bazogira carte minière kugenda barayiheguza kuko hariho amakuru y'ingendo bararonka bazoheza bayirungikire amakomine kugira ngo baze aho ubwo butare mumenye aho ubwo butare buri ariko kuri nibaza ko ayo maserivisi agiye azogira abanalize ko n'ibintu bikorwa n'abahinga bareba bisaba ibikoresho bikomeye bizokorwa ku rwego national kandi bizogenda neza. J'ai dans mes principes navuze nti inama nzogira rotari zimwe bita rotari academique 15 minutes nzosangaho umwe nzosangaho babiri nibo nzoyikoresha abandi nabo bibaye ngombwa tuzobafatira ingingo bitabaye ngombwa nabo tubareke byarivyo byose bonyene bazinegura kuko nta na kimwe coheza ibi bintu vy'amarotari mu nama n'ibiki atari ugutanguza inama hanyuma ukigira abasigaye nabo ukabafatira ingingo iyo bikenewe. Rero urumva abo tuzohora dukorana inama bavyumva sauf les autorités cyane kivuge les autorités turashobora kugira novuga udu contraintes ndashobora kuvuga ati je ndavuye muhira cyangwa ndaje gukoresha inama abankurira uko bangana murabazi bakaca bantelefone kandi bashobora kumara nk'iminota nka 20 aho nta kundi birumvikana aho nta kundi mugabe ibindi ni nabwo butumwa ndabahaye ese mwese muca mukora uko hanyuma burya ntawe uzosubira gucererwa kandi burya nabo nyene ntibaba bashaka gucererwa
nuko baba bazi yuko baza guhava bamara umwanya munini inama itaratangura. Umva byose bitudezorganiza hose. Rero iyo dushitse ku gihe tugakora ku gihe dukoresha umwanya muto abantu bakaca baca gukora ivyabo. Rero ko mwariko murasozera nibaza ko mwabahaye inyishu bose. Ivyo navyo mutashoboye kubahera inyishu twabivuze, nitwaheza iyi turune mu maprovince yose tuzoca turaba kuko natwe aya manama niyo adufasha gufata ingingo kugira tuze dutorere ibibazo twumvise abo kuri tele bafise. Rero nkuko yarahejeje kubivuga, ikicaro personnel saha gusa muri meri, niyo muri meri ari vyinshi mugabo byose bizoheza bitorerwa inyishu buke buke. Kiretse yuko ngira ngo babibabwiye abantu babaye okite mu mazone bava handi batari basanzwe bafise matricule karabaye en fait agakosa, ngira ngo bagiye barabibabwiye sivyo none karabaye agakosa kuko twategereza kubanza ama province yavuye ku 18 akaja kuri 5. Umva hari abakozi bahora bakora mu yandi ma province bisaba ko binjira mu bindi bisata. Amakomine ijana na 19 aja ku 42. Muri bako ari abakozi bakorera handi byasaba ko binjira muri aya makomine. Byasaba rero ko tubanza tugaheza ico gikorwa tukaja turaba mbega ni hehe habura, hanyuma agafata ingwingo mbega two lokrita bashasha canke two byogenda gute dufise ivyo biharuro. Kuko no munsi natwo twiruti mbega hakenewe abakozi bangahe hehe na hehe, bica bitugora kubera nabo dufise ntituraheza kubagira gute kubatunganya. Urumva rero naho habenya ko kantu gatoyi mugabo byose ni ivy'igihugu kandi ibibazo ni ivy'igihugu dutegereza kubitorera inyishu uko bizogenda kose ku neza ya leta no ku neza yabo bonyene. Mugabo urumva iyo hagiyemo kagorane ntihabura abo kononera, abo nabo kononera nk'abo gushika no munsi batarahembwa. Urumva nk'icyo kica kibi kibazo mu miryango. Mugabo benshi bahora banahembwa none ko batari bafise akazi, mugabo bahora baja kwisumamwe ubu naho bakorera muri zone. Urumva ni cya kibazo kiba. Mugabo natwebwe mutwumve muduha umwanya kuko nidushoboka dufata ingingo tudafise ibiharuro bisaba ko turonka ivyo biharuro byose tukabitunganya. Rero ikibazo turakizi mugabo ni muduha umwanya, nta nyinshi dushobora kubaha ngo iyi bizogenda uku mugabo tuzobitorera inyishu uko izoba iri kose turavye neza y'igihugu n'ineza yabo biraba. Rero nibaza ko ivyo mwavuze bavyanditse tuzobiraba tubikorereko. Nibaza ko atangorane kandi kira noneho twama turi kumwe. None amatelefone yacu ntiyama yuguruye, ibiro vyacu ntivyama vyuguruye, hari ubusaba ubona nakawubura. Urumva nibaza ko atangorane mugabo ubutumwa noba murabona uko mungana. Nabivuze nyakubahwa guverineri ngaha, ni mwebwe muri aba chef d'équipe, ni mwebwe mu pilota le développement, yemwe mwese mwarize. Uri ngaha yoba yize make ni ade uunganya ade, abandi mwese mufise ama university. None kweli umuntu afise university arayoberwa icakora kandi bakimweretse. Bisaba ko bakubwira ngo jya gusoma décret portant organisation de votre ministère. Wenagira bagushize ku kivi ucumenya ati mbega ibikorwa bamaye birihe, nico wibaza mbega ibikorwa bamaye birihe, ucuza kubirondera muri décret organisant le ministère, décret organisant les services de la commune, décret organisant votre direction provinciale. Ukaraba d'abord les missions baguhaye, ukaraba n'ukuntu vyubatse. Uvuye ngaho ukacumanuka mbega PTBya
imeze gute yo mu gisata ndimo mu bushikiranganji bwanje bapanze ibikuno mwaka nanje nokora iki none ivyo ga yemwe warize universite uzorindira yuko umushikiranganji wa mbere bazoza kubikubwira mbere kanababatsi uyu muntu wese akazoza kubibabwira muyaza ko hari ayandi mashuri yize asumbana twemba dawayo twize dusumba wiwanyu samwe ntitwize amashuri amwe bamwe ni muyaturusha nyamwe mwavamwo ategenda uyobora abandi none sivyo mwe ni mwatowe mu bandi amashuri twizamwe igitandukanye nabonye ni gukoresha ivyo wize kandi navyo nyene si vya bindi ngo 1+1=2 oya bakwigishije kugira umenye uko wironderera none mwese ivyo mwize mu ishure ni mubizi kugira mu buzima nivyo bica bigufasha ahubwo vyaguhaye gusa kwiyumvira uko ukora ibintu siko none ugira ivyo mukora vyinshi n'ibijya najya amaserapisi mwize mu ishure bijya kwari gukabura ubwenge kugira umenye ushitse muri situation ni ukuntu ugira gute uvyifatamo gusa nta bindi rero uzorindira ngo premier ministre uzorindira ministre uzorindira SP uzorindira musane uzorindira buramatari uyo muntu uzorindira chef de service uzorindira chef de département uyo muntu abari karatugora we mu vyiwawe kora ivyiwawe mu vyujejwe hanyuma chef de département aza kubwira ati ongereza niki kubera ivyo wampaye nabonye yuko ivyo wakoze harimo agasebwa kubera kukurira ajejwe kuraba yuko ivyo wakoze bijanye n'ivyo utegerezwa gukora mugabo siwe aza kugukorera birumvikana gahubwo ivyo mu bijana yindi mpanuro nobabwira ubu ubuhinga bwa none bwaraje mwabonye ibibazo mufise ayo mategeko ari kuri WhatsApp dekiri isohotse ibiri mu magroupe none kutayitora ukayishira muri ordinateur ukayisoma ubu ntibisaba nuko wideplace mu ngiye mu bushikiranganje igisohotse cyose baragisirikira mu magroupe kutagitora ukacugisoma ukacuja no kugisohora bibetse kigusanga mu biro je murambona hari igihe murasinya murabona ariko dukunda gusinya amadekret menshi sivyo none kandi menshi nije mpereza canke rominisi mejeje uwo nk'inyuma y'amasaha mbona mu magroupe vyasamiranye nukuvuga icyo usinyiye harya kwantare mu masaha abiri kiba cyamaze gushika mu giterani mu isabe kagice bibukinanyana kiba cyamaze gushika imishiha urumva ubu buhinga bwaraje nta wovuga ngo ntafise resultat de travail kije amateka yose porta organisation de ministère yose ndazi kare mu maguru yose ari muri aya telefone iwanyu na ibijya byose twakoze je suis sûr et certain biri mu telefone iwanyu Tanam byose biringa bijya byose biringa ntazi kuvuga ngo ntavyo dufise biri mu telefone wanyu sivyo none cha muri groupe yiwanyu muri commune cyangwa muri province ugire ngo recherche media ucuje muri document ucugire recherche décret iyi ucubironka uko vyaraje muri groupe niyo bi tous ces documents ziri mu magroupe wanyu umva rero ntizibiri kure. Avez-vous l'impression d'explorer le monde? Oli Travel and Job Connect Agency facilite et sécurise votre voyage. Agence de confiance basée à Bujumbura, avec des branches à Gitega et Rumong, nous sommes spécialisés dans la vente de billets d'avion vers toutes les destinations, l'assistance complète pour l'obtention de visa de visite, et spécialement pour Dubaï, le permis de travail et le visa de travail. Votre projet commence ici. Confiez-nous vos ambitions, nous nous occupons du reste. Oli Travel and Job Connect Agency pour un monde sans frontières. Contact pour informations ou affaires. Téléphone +257 67 88 0 251 +257 64 37 32 56 ou bien sur notre adresse email olitravelAgency 8@gmail.com ou nous visiter à l'adresse
avenue de l'Université, Hôtel de Ville, numéro 12, Bujumbura.